Musi umwe rero uwo mudamu nyina w'abana tuvukana arambwira ati ngaha simwiye hoteli. Simwiye hoteli kandi kindi arambwira ati ino a 18 ans umwana aba yaravuye mu nzu y'iwabo, aba yaragiye. Bisanzwe bimeze none Mu bazungu hamwe 18 umwana basohotse. Mugabo umve ko je nashitse muri Canada mfise 20 ans. Deja nari narabaye ikirumbirane. Rero ncandagira aranyere ko ndabigenza, arambwira ko babikira ahantu nja na histoire nza kuvuga ko yarambariye ati ntuvuga papa wawe kuvuye wiwe ko yakuzanye hakaba hadaheze n'imyaka ingahe kuko normalement basinye imyaka 3 kugira nyine uwo muntu wazanye uzomwiteho umwetegre umwereka haje. Donc iyo myaka 3 idashitse baraguhana. Umudamu yarambwira ati kugira ngo papa wawe ntagire ikibazo kubera wewe ati gerageza urabe histoire uvuga y'uwundi muntu ko yagufashe ku nguvu ca ivyo vyose muga ntumushire mu kibazo. Ca ndagenda rero nca mvuga iyo histoire nari nayanditse ndagerageza kuyibuka. Ego. Ariko ndahageze nkibuka agahinda kukuri ko ntafise mama. Nkaca nurika nkarira. Nkibuka agahinda, nkibuka yuko bimwe byose wari waribagiye byose bice biraza, nkaca ndira ababikira bikabacanga. Ati none ati uwo mugabo yakugiriye nabi ninde? Neka n'ikigabo nkaca ndakivuga izina nyene. Hari igihe nahindura izina nkavugira itari ryo kugira ngo ntibahave bashira muri dossier papa. Aho hantu nyene mbona ahantu hari ferme ukuntu hari kwa honyene barambwira ati ngaha rero nta mugabo ahinjira, nta mugabo n'umwe yigera ahinjira. Ati kandi umuntu abonye aha tuca tumusinyisha yuko atazigera havuga ahabwire n'umuntu n'umwe. Mva birakomeye. Na hantu nyene ho mu bwihisho nyene n'abantu baba barakubiswe canke barondegwa canke iki, na hantu donc haba femme battue. RIB TV, nshuti bagenzi ba RIB TV, ndabaramukije cane. Ndabashimira kuko ngene mudahengeshanya kuguma mudukurikirana. No musi udasanzwe witezwe na benshi cane nkuko mwagiye mubitwandikira mubidusaba. Wa mupfasoni umwe yashinga intahe ubuheze Vestine bigira Imana no musi akaba aduteye iteka kandi akaza akatwitaba bivanye nuko abantu benshi cane mwagumye mudusaba suite y'intahe yiwe. Mwarabikunze turahimbawe, reka none tumwakire kugira ngo adushikirize atubwire uko vyabandanije bigenda, twumva ko Yesu yagiye amugirira neza kugira ngo no musi abatwenga nkuko tubibona, kuko ibintu twumvise byari biteye ubwoba, byarimwe agahinda, byarimwe umubabaro. Reka tumwakire. Murakoze cyane aba journaliste, abakozi bo kuri RIB TV, mwagize neza gusura kutugirira icizere cyo kudutumira. Rero turanezerewe cyane, nibaza ko presentation mwamaze kwigira, sinzi nimba nosenga kugira dutangure ikiganiro. Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuko wareje ari kuri nuno musi, turagushimiye kudahinduka, ivyo wavuze warabivuze kandi uzobikora kugira ngo wiheshe icubahiro. Sengeye umuntu wese ariko arandaba aka kanya ufise ibibazo Mana umuruhure. Ni wavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura, naje ndabasengeye Mana baruhure, ubaho munezero w'agakiza kandi ubane nabo. Ikindi saba umugisha Mana abantu bo kuri RIB TV nabo nyene Mwami ugumo bakuza ubagirire neza, chano yabo ikure igenda itera imbere mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mama Vestine namahoro? Ego namahoro. Mugabo ni bimwe twama tubaza ivyo tubona byaboneka. Usa neza. Murakoze. Waberewe cane. Gushimire ko watwitavye. Ego. Nkuko nayimejeje kubivuga. Intahe yawe yarakunzwe. Ntitukiryama tuguma twumva ngo hakurikira ibiki. Cyo gituma twari twifuje ko no musi woza ukatubandaniriza kugira ngo abakunzi bacu bumve uko vyagiye bibandanye, ko Yesu yakugiriye neza kugira ngo no musi ubusayangana gutyo.
ubuherutse nari nahejeje ndababwira ukuntu nabaye imfuvyi bintunguye ntavyiteze na gato. Nabaye imfuvyi kuri 15 ans. Kubakurikiranye ikiganiro canje giheruka narababwiye yuko muri ubwo bupfuvyi nyene ari naho nahuriye n'umuryango wa papa. Donc ndawubona barambona mbona abantu dusa numva ni vyiza ndavyishimira. Mugabo ncampura n'ikibazo c'ukutitahura. N'ikibazo ca loneliness. Kuko urumva iyo ubuze umuvyeyi hariho ama-etape ucamwo, hakaba harimwo na deni kuvyanka kutavyemera, kumva umenga azoza ejo, kumva umenga azogaruka. Rero ikibazo c'uko ntari niyizi, narabwiye ko nagize crise d'identité mu bwana bwanje. Rero kutimenya en plus niyo loneliness yo kubura umuvyeyi vyashize hamwe kunshira ahantu ho kuba isolé. Iyo isolation rero nta muntu numwe yari gushaka kuyinkiza. Yagiye ngaho donc imbamwo nk'ikintu cambere gikomeye cane gose ku buryo kenshi cane nahora nibaza nkavuga ngo mana ngiki co mfasha. Ca ntangura rero kwiga kuko mu bintu mama yaduhimiriza harimwo kwiga. Rero ntangura kwiga cane, nari ngeze muri 8e année. Ico gihe nariga pe ndiga cane ko ico gihe nari naratanguye no kuvugana na papa akambwira ati wewe uzocuza muri Canada nta kibazo nimugani wige uronka amanota meza. Noneho ndagerageza kabisa. Burya rero ibintu vyose muze mubishimira Imana uko bije. Ari vyiza ari bibi muze mubishime. Kuko uwo mwaka nyene, uwo mwaka mama apfuye narayobewe. Nyoberwa mu buryo butumvikana. Ngeze aha nyene ndashaka kubwira umuntu ariko araca muri esheke kw'ishure ntabwo ari esheke mu buzima. Nagize esheke kw'ishure mu buryo butumvikana. Naye nabaye uw'indwi muri ico gice. Mugabo ubwambere ho nabaye wa 30 kure cane. Hanyuma ikindi gice camba uw'indwi, mbaye uw'indwi kandi aho nabaye uw'indwi nakoze cane. Nukuvuga ngo narakora ijoro n'umurango kugira ngo ndabe yuko nibagira yego ya manque ya mama. Noneho aho nyene iyo trimestre nakoze cane gusumvya niyo trimestre nayoberewemo. Uti wayobewe gute? Urumva igice ca mbere naranse amanota mabi cane kuko naranagwara cane tellement yuko n'umunsi mama apfa nari imperuka kugwara ingwara ntiyatahuritse ntiyaritahuritse pe. Umva rero ntabimeze nk'unyarutse Intahe. Hageze igenda nyoberwa ntabizi ntavyumva. Kuko nagiye kwigishwa yuko buriya hayoberwa uwakoze. Rero hariho umwigisha yama dessin artistique. Uwo mwigisha yaranyimye 0. Uvyumve ngo narabuze 0. Asiga place vide kuri bulletin yanje. Yakwimye 0 kubera ntiwakoze ikibazo. Oya nari ngwaye. Kuko urumva iyo kwihebura iyo isolation hari gihe yatuma n'umubiri uba faible. Rero uwo musi natonze. Mugabo ntonda sinaretse gutonda ko ntari ndabishaka. C'est vrai yarangora ibiharuro vyamye bingora. Mugabo uwo musi hose natonze ko nyene numva ntameze neza. Acaraza rero uwo musi ntatonze niwo musi yatanze examen final. Jenca ndabura amanota na make, ndabura na 0. Naramusupplie ni mwigisha basima 0 basi. Donc yakugize mu no class. No class. Nukuvuga ngo amanota yose naronse n'ivyo bintu vyose nakoze bibaye nul. Uwo mwaka ubu imfa gusa cane isanga i Bujumbura ku mutantine wanje. Ariko hose novuga ngo yari plan y'Imana kugira ngo ngende mpure nayo kuko nari ndemerewe cane. Noneho niga muri interna ibusiga mu no classe kandi inyuma yanje hari abana bayobewe baronse amanota make gusumvya. Murabizi ko twakorana exeta ico gihe muri 4e nari nayitoye pe naronse n'amanota yo hejuru
kandi ico gihe vraiment baravuga bati aba banyeshuri bari exemplaire ni ukuvuga ngo hayobewe abanyeshuri babiri gusa nanje murabona rimwe kandi nari uwindwi pour te dire yuko hari ibintu Imana ikora kugira ngo yo ubwayo yiheshe icubahiro. Ubuherutse nagiye ibusiga ndarondera umuprofe wanje yitwa Kadizi Karenzo Dismas. Nuno munsi navuze nti ndamushikiriye no musororera kuko anyigishije leçon de vie ntazopfa nibagiye, anyigisha yuko hayobega uwakoze malgré izo nsiguro zose nari gutaga kandi zari ziri valide muganize yuko hayobega uwakoze. Bref ncanje ariho mukinanira kuregwa n'umutantine ego naramubona ego turasa wanashaka mugabo womenga ngo hariho barriere ya trust kuko ntanzi sindamuzi ntitwicaye ngo tuganire bibaye ngombwa ko nja kuba ku muntu kubera ko sinashobora kuja kuduburira ibusiga ntivyakunda. En plus numvise mu commentaire abantu bambaza ngo none wa musiste wawe ngo vyagenze gute. Ego barabibajije cane. Urumva umusiste wanje twe tumaze kubura mama abi wabo baciye donc abi wabo na mama baciye baza bacura mutora ko yari muto yari muto yarafise nka 12 ans bacura mutora bamutwara ruguru ibintu byose barabigurisha. Je urumva mu Gatumba sinasubiye gusubirayo kubayo canja rero ku mutantine umusiste nawe acaja mu bafurera hamwe nakura na rindi uwo mufurera nyene yarantunze uwo acarera acatora umu petite sœur kubera wewe uhavuye subiye inyuma gato abafurera n'ukuri ndabashimiye cyane n'umutima wanje wose bavyumve yuko mu bihe vyanje vy'ubupfuvyi bambereye abavyeyi. Ego hanyuma rero urumva we wacakuriraho ku bafurera gumaho nanje nari maze kugira mu ma 16-17 ndiko ndakura. Ncanja rero kuba kuri uwo mutantine abakuzine banje bari nka batoyi banje turamenyana mayonnaise ndayirya nkuko nabibabwiye vraiment vyari bimeze neza mugabo mva nyene ubumenga kakantu kuko bigeze kukwanka kukwihakana kaguma gahari uguma wumva nyene atari mu kibanza cawe uguma wumva utiyumva nubwo nyene bagerageje kunyereka ko nanje ndi umwana mu bandi mugabo urumva vyari bikinkiri shoke usanga utavyakira nkuko vyategerezwa. Hanyuma rero ncanja gukizwa urugendo rwanje rwo gukizwa rwahereye aho nyene kumva iyo void kumva ico kintu kiri vide muri jewe. Numva umunsi umwe hari dimanche oyo kuja mu Kinindo ko twabaha mu Kinanira oyo kumanuka mu Kinindo kuri paroisse bose basengera jewe numva ijwi rirambwiye ngo ubandanye ugende. Je sinari ndahazi neza gose ndabandanye nguma ngenda nisanga mu Kibenga. Mu Kibenga rero muri Eglise Pentecôtiste niho nakirijwe. Nca ndinjira uwo munsi bari bafise ikanisa donc bacara bavuga ati abantu batabatijwe mudukinjurire muzogaruka dimanche prochain. Basha nukuri sije nabonye harageze nca ndasubirayo kandi dimanche prochain barasigura ubutumwa buravuga kabisa bugera mu magufa. Ndavyibuka ico gihe nari nambaye ikanzu icira ngaha ibonekesha amabere imfasha ahantu hose ni ukuvuga ngo style ico gihe iri sexy wategerezwa kuba umuntu abantu bose baguma bahindukira baraba. Noneho nca numva kabisa ijambo ry'Imana yaranyinjiye baravuga ati na wewe Yesu yo kugirira neza aragukunda. Sha ndavuga nti vy'ukuri hari umuntu yo nkunda. Ca ndagenda baransengera nagiye ndiruka nanzi ko ari jempu wa mbere hari imbere ariko nisanganije ngira ndi wa nyuma. Wasanze ari benshi bamushaka Yesu benshi cyane bashaka Yesu. Ca ndihana après ndavyibuka ko nagiye ndasaba umukozi w'Imana ndagusavye umbatize. Numva nshaka kubatizwa uwo munsi nyene kandi arambwira ati twebwe rero suko tubigenza muri Pentecote uriga igice après 6 mois tukakubatiza.
numva ni birebire ndavuga ni nk'ubu nopfa ibi bintu numva sisubire kuvyumva ko nari mfise ubwoba ko nisohoka uwo Yesu ahava bihindura kuko abagabo bose nari mfise ikintu kibi ku bantu b'abagabo numva uwo Yesu nawe ashobora kubivamo rero ndamusupiriya ndamusaba mwigisha kabisa mfasha sha basucishirizemwo basi arambwira ati nukuri ntibishoboka mugabo Yesu yakugendereye genda ukora ivyo akubwiye ca ndataha kaga kanzu sinzi iyo nataye niba naraturiye nibashize muri pubere ndashira kure cyane ca ndagenda ku mutantine carazira kuvuga ivyo bintu vy'abakizwa carazira gose noneho ca ndashika ntabwo bamfise nagiye mbona Yesu amara ubwoba umva uko kuntu numva umenga bashobora no kunyirukana anytime womenga ndahantu ntari iwacu noneho nshizemo rero n'iryo kosa ryo gukizwa yewe gaye vyari vyumvikana ko ntegezwa kugira ubwoba ariko narahashitse ndahashika nshize amanga ndavuga n'ijwi rirenga nti nakijijwe nawe namusanze imbere ahantu muri balcon aho yakunda kwicara dimanche kuko bo baragenda bagasenga après 1 heure muri cathédrale bagaca bagaruka mu misa ya mbere canke ya kabiri noneho rero nanje ntashi saa 8 kandi mvuye mu kibenga kandi nta muntu n'umwe yarazi yuko nakase oyo kuja mu kinindo nagiye ahandi ko bari bazi yo waronka kandi ntavyo nagiye mvuze kuko urumva programme y'Imana sometimes hari igihe ikoreta kubajije kenshi ntikubaza ahubwo kuko ikubajije ntivyocamo noneho ca ndashika niyo nitandi ninakijijwe abantu bose baturapfuye sha wewe uripfiriye neza ati wakijijwe ati ntibaguha agafana ahubwo ca ndicara iruhande yiwe ubundi nyene naca nigera mu gikoni nkaba ndaraho utwo nkora ariko uwo munsi ca ndicara barampi ya mbere barampi ya kabiri ntereka ndazinwe no gupfa ndapfuye ndazinwa mpejeje numva tuko dutera inkuru burya rero mwe muyera arorosha abantu arorosha imitima y'abantu ntangura gukizwa uko ndakizwa ndamaramaza kabisa y'amashuri yahora ananira ntangura kuyashobora vya bintu vyahora bingora vya biharuro njewe mba mwigisha w'abandi bana mu kibenga aho hantu niga nyene kuri stako abo twigana barabizi kandi niba hariho n'abariko barandaba bobishingira Intahe nije nigisha no kuvuga mwigisha yaraza akavuga ati mwabirofa mwe mwabipfumwe kuko ahantu bashize hari ahantu h'abantu bavyaye kandi bayobewe donc abantu nyene amashuri ataca babwiye atacu nyene mbega ubuzima y'amashuri tasovelo saferonta niho bari bashize ati n'ubundi ni mu murungi kaho nyene ngenda rero mbabaye ngenda numva ataco maze ndibuka igihe nyobegwa narashatse kwiyahura ndavuga mana n'umwana wa 30 amenye jewe nyobegwa kwe nduwindwi mw'ishuri nashatse kwiyahura numva ubuzima buranse kandi urumva Whsp nari ndafise yuko canja muri Canada kandi ufise amanota meza kandi ico gihe utagiye muri lycée ngo bakoriente ukaja mu bintu vy'ibikoleje vy'ibiki wamenga waraswase wamenga nta buzima ugira wamenga urukintu nyene co ngaho mpera hambwira abana bariko bariga mu ma privé nukuri ntimwaswase ni parcours y'ubuzima itandukanye n'iy'abandi muga ntimwaswase umwe wese agira inzira yiwe gikuru no gushika ndiga rero aho nyene niho naciye menyera Kristo ndamaramaza ntangura kwigisha abandi nukuri gira ikiganza ciza muga rero intambara y'umukristo nayo ibiratanguye ku buryo ndibuka yuko igihe kimwe nigeze kuryama ndarota nkabona umuntu ngo ariko arankubita akankubita imitaka akankubita sinabona ko ari umutaka canke iki nabona ari ikintu ankubita kandi c'icuma kandi kibabaza noneho ndavyuka ndavyiganira umugenzi wanje
umwe nyene mu bo twagenda ndamubwira nti jewe naraye ndarota umuntu ankubita kandi atambabaza ngiriye none harambwira ati usanga ari uguhamwa kw'abakristo bisanzwe nyene mu nyuma haheze nk'imisi nk'ibiri canke 3 ndasaba muhira saba uruhusha kuja kuraba umupasteur yari yaje kuvuga ubutumwa kuri ETS cagihe hari kanguro abantu baruzura muri ETS bakuzura kabisa niwaronka nahuca nanje rero numva ntobisiba nari maze imisi ndabisengera mbwira Imana ni Mana tuncira inzira ndazi nivyoroshe ariko Mana please ndabwira n'umutanti ndamusaba urusha ambwira ati ati bizoba sangapi samedi sangapi samunani okay ati wowe uzokira gusa kugenda ukoze ibikorwa vyo muhira hari muzoca ugenda okay vuga nti Mana urakoze ubundi avance yavuga ngo reka tuzovyiyumvira ngo tuzobiraba urumva nanje nagerageje kubimubwira kare hashoboka hewe mu nyuma rero finalement arambwira ati sawa tigenda ega naragiye ndagenda gusenga nyene genda nyene nk'uwaronse uruhusha mugabo arambwira bati couvre-feu ni 6h 18h 18h igeze ushake ucuhere iyo wagiye nyene yariyo mategeko noneho rero ico gihe co muri ETS hari abakizwa benshi cane amabus yazari menshi yuzuye ni ukuvuga ngo hageze ko mfata bus ndayibura ndayibuze mbaoblige kugenda n'amaguru fata iyo kumusaga ndagenda ndatambuka ngera rero kuzo kumusaga ca ndayifata ndamanuka ngeze kumusaga naho birancanga ukuntu ngera mukinanira turu hari yepfo ca mfata sinzi agataxi canke akamoto sinzi akantu nafashe antuka agakinga ko nta n'amahera menshi nari mfise ca ndashika muhira yo shitse bashobora bambwira ati rero wewe uno munsi mama yaje umva yaciye aza 18h ya saha nyene arasanga sihondi ati rero wewe urapfuye ariko numva ari bisanzwe ko navuga none ko nagiye nasavye uruhusha kandi nta maselulaire yari ahari ngo ahamagare uvuge ngo vyangoye gute hewe nce ntashe nyene nicare muri salon nk'abandi mugasanga bariko barafungura nanje nja gufungura ngiye gufungura handi ntamiye ifurusheti ya mbere ndatamira n'iya kabiri ega nza numva mu mugongo numva umuntu yanciye inyuma mu bitugo ariko ankubita imitaka ni ukuvuga ngo bimwe narota biba bimbayeko handi ntaratora ubwenge ndabandanya ndirira uzi ukuntu nari nshonje ndarya nyabuna numva imitaka yabaye imitaka ega nca ndahaguruka hagurutse ndavuganira ivyo bintu bimbayeko n'ibiki umuonkre yari imbere yanje nawe nyene yabaho aca arambwira ngo urigavise ngwiruka ngo hiconane ngwiruka ngo haguruka ndiruka nje bikicanze nyene ntazi n'uriko arankubita ntazi umva numva imitaka hirya no hino nk'imvura cada ndahaguruka mpagurutse urumva naratinya no guhindukira ngo ndabi iyo mitaka iriko irava ko numva umenga ndiko ndarota ati sohoka genda bandanya umuonkre nyene aca aransunikira hanze ngo ningende ngende njehe ati wowe sohoka gusa genda vaho genda ndahaguruka ega ndasohoka uko sohoka goma nkurikiza imitaka ndasohoka n'imitaka ati ruka wagicucu weruka niruke iruka narababara nyene mugamva nagira ngo ndiko ndarota urumva uriko urarota nyene ca ndasohoka sohotse arabandanya arankurikira mu nyuma ndavuga ibintu bibaye n'ibiki ndakwica wewe niwumva rero niho numva ko ari ijwi ry'umutanzini okay cari nsohotse ngeze muri garage inyuma niho nabwira umuonkre ndamubwira nti rero je nibaza ko imisi yo kuba ngaha yanje yakwiye reka nifatire utuntu twanje nigire mwijoro ambwira ati ntawuja ati wowe ntawuja
ati ko ni mwijoro bwa mbere na mbere ati kandi ntawe ufise ujahe guma kandi ntawe ukwirukanye ati ntawe ukwirukanye guma noneho ndavyiyumvira mvuga mana oya pe kuko urumva bikikubako ntuburatangura no kubabara mbega umenga urahanze hantu bukeye rero mva naciye mbabubirije kuharara ko monkere wanje naramwubaha cane kandi twasa n'abangana mu myaka ariko naramwubaha ambwiye ati gumaha ndamwumvira ambwira ati basi amadecision yose wofata reka uzoyafate ejo udashavuye ca ndagenda ndaryama byumvikana yuko ntasinziriye neza iryo joro mu gitondo nja kw'ishure bidakunda gufata n'ikaramu bidakunda ko nicara ca nyene ndabwira wa mukobwa ni bwa bundi ntiryari hamwe ry'abakristo yari jewe aca arambwira ngo yo ngo vyagenze gutega veste ndamwereka intoke ndamwereka ahantu hose aca arambwira ati yo tiporesha aransengera nyene ndataha ariko umutima wanje wari ukomeye dans le sens que nta nzigo nagize jango mvuge ngo ndagize inzigo oya ahubwo numvise nyene ko ari parcours y'umukristo nyene ari uko nyene bose nabo babicamwo noneho ntangura kwiyumvira kuri ba Paulo ukuntu bahamwe ukuntu banswe numva nyene Imana ahubwira koze ko yari yarabimbwiye ikaba yaranamuhaye n'imbaraga ko vyari gushoboka kumburaga kubita nko ku mutsi wo mu mutwe canke iki haheze imisi papa arampamagara ambwira ati bo rero bambwiye ko udashobotse none vyagenze gute ambwira ati jewe bambariye yuko ati wowe utagitaha amakuru menshi yuko udashobotse ntutaha ntaco ukora umeze gutya uragorana byinshi nyene noneho ndavuga nti rero aha buriya sometimes ni vyiza kutavuga guceceka ko ukuja kugerageza kwisobanura sometimes harige uba uri kurisobanya noneho ndaceceka ndamureka ndamubwira ni papa rero wowe ivyo wumvise bifata uko basi kaba wumva ari vyo wumva biguhaye amahoro kuvyemera vyemera uko nyene ntiyambajije ngo mbega nivyo canke sivyo yambwiye ati navyumvise ati niwihanure ariko ndarira cane ndibuka ko narize gose ndavuga none mana ahantu nzoja kuba bakaba deja banzi gutyo eswe bo bazonyakira gute vyageze igihe rero ntangura kumva nyene ndasenga Imana ndabwira Imana nti Imana ntabwo ngomba kuba umuzigo ku muntu ndashaka yuko uzonshira inzira Imana rero mu bwenge ico gihe papa yarandungikira 30,000 yo kuriha amashure no kugura amadazi impuzu ibintu vyose bikenewe amakaye 30,000 twaca turi ya 6,000 y'ishure wacu usigarana nka 24,000 hanyuma ikirato wasanga ukigura nka 10,000 ca souplesse c'ishure ugaca usanga usigaranye nka 14,000 muri ayo 14,000 niho wacukura déplacement nk'ubushatsi kuja nka ugacukura utwo tuntu twose tw'umukobwa bref ntiyari menshi kandi ntiyari na make kuko urumva aho hantu narafungura kandi n'amavuta nayakoresha y'abandi bana nyene twarasangira na cotex twarasangira mugabo urumva ntushobora kwisanzura Jean uba nk'ahantu ngo uvuge ngo urumva uno musi ngo nkeneye bitumbura urumva kwa kunzi ko bandi bana bavuga ngo midi ngo canke ngo 10h canke ngo twasohotse mpamahera yiko ivyo nyene usanga ari mengana kugorana urumva rero ndavuga nti Mana fasha unyigisha ubwenge ndabibemwe gute Mana ndahabe gutaha ahantu ko hageze igendi yakira ndavuga ivyo mbako vyose nije nizaye none sije nizaye none bari bafise bari bafise intuzenya devoir yo kuntunga no nta muntu n'umwe yarafise devoir yo kuntunga kandi ndabashimira nukuri nkiraha nyene ndagomba gushima ivyo nyene ndagomba gushima iyo mitaka ndagomba gushima iyo mayonnaise ndagomba gushima igitanda banjyamitseko ntihari mu bakozi naryamana n'abana b'abakuzine banje rero ndashaka kubwira umuntu wese ashobora kwidoga canke kuvuga ukundi
ngomba kumushimira kuko c'est vrai yuko ivyo bankoreye vyari vyiza bakoze ivyo bashoboye hari aho batageze birashoboka hari ivyo bari gukora batakoze birashoboka ariko ngiki icukuri nuko aho nyene nategezwa kuhaba kandi nkaba nk'umuntu ataca asaba kindi kirenga kuvyo naronse vyari gushoboka nkaja mwibarabara yego vyari gushoboka ntibantunge rero ndabashimiye ikindi shima niki ndashimye yuko Imana yankoresheje ivy'ubuhizi inyuma yaho uno musi muri Canada hariya mbana n'abakuzine abo bakuzine nyene twabana hwana nibo tubana nibo mfise ikibazo nibo bampamagara canke nanje nkabahamagara bisigura ngo iki biriya vyose vyabaye kuriya for a reason hari igituma uno musi rero nanje ndiko ndavuga iki wewe uri kuratunga umwana w'uwundi bikora bikunze kuko nta ubizi ejo uko bizomera nta ubizi ejo ushobora kwisanga wa mwana nyene watunga ari we ariko arakurerera abana bawe kandi vy'ukuri abana barerewe hamwe baba bavukana kuko cane cane bavuga ngo umuvyeyi su wumwe donc umwana su wumwe rero ndabashimiye iyo ngenda ntabivuze vyari kumbabaza hanyuma rero mva meze nk'uwihuta hageze igihe rero ntangura kudandaza amajojo ayo majojo vyanje ko ibintu ntushobora kugusigurira burya Imana iratanga ubwenge iyo uciye bugufi iraguha ubwenge ndavyibuka nafashe 200 francs genda kugura agakarato hari muri 2005 umva ni kera 200 francs bu waragura agapake k'amajojo noneho nca ndafata ijojo imwe ndayiha umugenzi wanje kugira ngo yumvirize noneho arumviriza acambwira ngo shango amajojo yawe ngo udandaze ngo araryoshe ati none udandaza ngahe ndamubwira iyo jojo nayigurisha 4 fois igiciro wayiranguye 4 fois wari bacemo mugabo nkaca ndabaha a credit nkazibaha a credit ndabumvisha yuko ijojo yanje iyo uyiriye non seulement gutuma udasonza kuko uyijya mwigisha ariko arigisha no kuvuga ngo ntibiza kumota ntibigusarisha ngo bagusohore kandi iragutuma urindira ya saa 8 twe twataha dutevye umva umuntu yavuye muhera atariye umunsi wose yaranyotegwa yarasonze ndamubwira nti rero ijojo yanje iraza gutuma ivyo bintu bibiri vyose ubikora mu mwanya umwe ati kandisha ati zijojo rero ziva muri Canada batangura kubwirana ni ukuvuga ngo umwe yarazi akavuga ati wabonye je souplesse ya Vistine aho nyene nazigura muri caguwa caguwa Bujumbura niho nagura mugabo akangura souplesse ya Vistine ati ni ya mbere ati kandi adandaza n'amajojo nyene ico gihe umwana yaronka souplesse ya 10,000 ntiyaba wari wowe oya ntiyari wari wowe sinawe uravyumva kandi urumva ko ahantu bari bantwaye hari ahantu nyene h'abantu bakeneye second chance soit abagore bavyaye soit antuka noneho baca rero baratangura baratonda imirongo ndababwira nta kibazo ushaka zingazi 3 4 5 ndaguhe pake yose aca avuga ngo yo ngo ya ngo basi ngo Jeffs jana ryonyene ngo shaka kumpa zibiri aca ndamubwira zibiri gusa oya reka ndaguhe 6 ahubwo ngo 6 nitwara 6 uzondiha hanyuma ni waronka uzondiha ijana nkaba ndaribitse urumva uwundi akazi uko nyene uwundi gutyo nyene ega nisanga ya paki imwe zitanguye kuba amapaka 3 ku munsi ziva kuri 3 zija kuri 5 amajojo aragenda abamajojo tellement que abakuzine baraza mwisakoshi yanje kurumva nta bintu vyinshi nari mfise niyambara y'amajipo 2 kandi burya Imana iguha no kunyugwa kubumbwa iyo uronse agakiza neza irakuha kubumbwa iyo souplesse ukayambara ari imwe kandi abantu bose bakabona wavyishe kagufuka kabisa yes
donc rero nkaca niberaho uko nama mfise amafaranga nama mfise amajojo. Umunsi umwe mu kuzine rero umva ko bo baba bakeneye bitumbura Jean kuja muri cafeteria kw'ishuri cantine. None agacaza yaraho gutya kuko amafaranga nayabika musi ya oreye mu mpuzu hagati no kuvuga muri Bible aho mbonye hose. Wari wabaye ziranotse. Amafaranga yari yabaye menshi. Hanyuma aca Whsp arayora vya bifaranga vyose arabiyora bizana muri saro kwa kundi nyene. Yo ndavuga nti yo ndapfuye ugomba kunyicisha bavuge noneho ngo sigaye nje mu bagabo. Yo ndakwinginze mansubiza amahera yanje ndakwinginze wa mwana. Ati urampa ngahe? Ati wagize iki? Ndabivuge ntoyanuri. Wumva utinya aca yiyumva noneho iyo tantine wari kumubwira tantine wawe iyo wari kumubwira ati ndadandaza amajojo gira yakivyakira. Niyete kuko urumva umenye ko aba n'abantu bari muri classe royale n'abantu badaciriritse. Kuja kudandaza amajojo uba uriko urabamara amazi, uriko urerekana yuko hari ikintu buze muhira uriko uragerageza kurondera. Urumva rero ivyonya vyari hors de question ntivyashoboka, kandi bashaka kwerekana image y'abantu bashoboye yo kuja kudandaza amajojo no kubamara amazi. Bref, ca ndamusaba ndamubwira je nzoza ndaguha ibitumbura. Ukeneye ibitumbura ngo mpa 5 basi. Okay, mugayo 5 yahavuye bigihumbi. Sanga ya madire yanje nari karacamwe. Urumva? Bref, urumva tuca nyene tuba bagenzi cyane. None musi she's my best friend. Wow. She's my best friend. Niwe yari muto muri bo mugaga kunda no kurya. Yari umubona apeti. Urumva ibitumbura vyanje yarabimaze. Mugare ko ari kugira mbikira kabanga ko vyari kunkomerana. Finalement vyaramunaniye kukabika aratinda arabivuga. Arabibwira mama umunsi umwe nki blague ati mama uratse ko Whsp afise amafaranga menshi. Wow. Ati yayakuye he? Ati mama ati Whsp nadandaza amajojo. Erega mu nyuma vyahavuye biva mu majojo dutangura kuja gufasha abantu mu ntuzi mu mahopito kwa muganga ndaborganiza ndababwira nti rero murabona je muranshorera ni sawa mugabe vyo nkora bitarimwo gukorera Imana ntaco vyo bimaze. Reka twiorganize le samedi haje tuvuye muri sport canke muri étude tuze turagenda kuri Roi tugende canke kuri Prince des Gens dutware amasabuni dufasha abantu. Shabaranyoboka pe masabuni turayegeranya burya rero hageze ko nza muri Canada tumaze kwegeranya ibintu vyinshi cyane. Kuza rero muri Canada niho ngira ngere. Hageze igihe amafaranga aba menshi kandi vy'ukuri ntaco nari nkenye uretse nk'ayo ma déplacement nabura ugasanga sishaka kugorana ntaco nari nkenye n'impuzu zibiri je zari zinkwiriye. Noneho ndabwira Imana ntumviriza rero tugire deal. Jewe urabona yuko bamaze kuvuga ibintu vyinshi yuko ntashobotse ibikini biki hariya sinzi uwo nzosangayo. C'est vrai ni papa arankunda aranyitayeho aramvugisha mugabo abantu n'abandi bantu kandi narumvise ko mukase w'umuntu hari igihe kenshi bitagenda neza. Je wari waravyumvise kuva kera abantu bose barabivuga umva. Okay, sinenda muzi personnellement ngo mvuga ati ameze gutya mugabo naravuga nti birashoboka ntibikunde neza nkuko abandi babivuga. Noneho ndadraga Imana ndabibwira Imana fasha je nigumire mu Burundi. Ngirira dire basi je nigumira sivyo ko sigaye ndonka amahera. Ko mfise amahera Mana nukuri meze ishure kandi nabo wa mbere canke wa kabiri meze ishure cengenda cenkora uruganda rukora amajojo. Je nivyo numva kandi ntimana kandi kindi waronga ngaze nkanimire gusa. Rase nkanimire waza yari make muri 2005 yewe ga yari menshi abana n'abamarayika hanyu kandi nari mfise 18 ans havugira ngo nari umubebe. Aho rero tugira dire n'Imana irambwira ati Whsp niyete termana narakijijwe ku buryo navugana n'Imana gutya
face to face ndayumva nkayumva nkayibona twaragendana aho natambuka ngiye kwishura twaba turi warayibona n'amaso cyangwa umvijwe okay mu ndoto naragendererwa n'umugabo muremure ntashobora kubona mu maso sinamubona akantwara nk'ahantu ico gihe nyene niho namenyeye yuko mama yapfuye atababariye papa aho nyene niho nabimenye mbona uwo mugabo araza arambonekera aranyereka mw'iparadiso kuko paradiso abakatolika kenshi bayita ko ari ahantu tubabarirwa ivyaha mugo uwo mugabo araza arantembereza aranyereka abantu bapfuye aho bari mu tuntu tw'udushambraye tukuntu nka kujya muri interne mugabo umwe wese afise akantu arimo kiwe njamwe rero ndarondeza mama ndamurondeza ndamubura ndamubuze canavuga nti oyashani mugende murondere hariya hirya naho birashoboka ko ashobora kuba ari ahandi hantu barambwira ngo ntawe uhari ngo mama wawe yarapfuye ndavuga none kubera ko ukoresheje iyo terme yarapfuye numva yuko Bibiliya ntivuga ko abantu bapfuye Imana ntikoresha ijambo gupfa iyo ikoresheje gupfa no kuvuga yuko uba warimbutse genre aho uri si mwijuru kwa noneho menye yuko atigeze ababarira papa ivyo baciyemwo vyose guhemukiranira kwabayeho vyaranse no kuri seconde ya nyuma ko jewe yacikanye ntahari yacikanye umuptitso wanje ari wa mufisi vyaranse même à la dernière minute ko mubabarira ubwo nyene vyumvikana yuko umuntu yatababariye ntashobora kubona Imana kuri Imana n'imbabazi twige kubabarira rero uwo mugabo kenshi yaraza akanganiriza tukaganira nk'inshuti kambwira ati fate gutya mwana wanje niba bagukariye saba imbabazi ceceka niba bagusavye ngo ozitapi yoza unezerewe utwenga reka rero mere nk'uwihuta ndababwira ukuntu nashitse muri Canada Imana imaze kumbwira ngo yuko ntegetswe kuja muri Canada irambwira ko hariho umugeni wa Kristo muri Canada kandi akeneye gukizwa ati nimureke kuba selfish mureke kwikunda kuko urumva jewe nagenda kwarago nkasenga bikagenda neza ariko hariya naho barakeneye kumenya Imana noneho rero umunsi umwe ntashe mvuye kw'ishure numva ijwi rirambwiye ati harageze itegure tugenda ndibuka ko nashitse muhira ndagenda camvugana n'umukozi arambwira ati hari abantu bo muri FedEx ni company itwara amakuriye ati baguhamagaye bavuga ko bafise courrier yawe ako kanya ryajwi ryariko riranganiriza arambwira ati sinakubwiye harageze camvaho nja muri chambre yo mutantine ndadodora ndambwira nti rero mpamahera nje gutora passport yanje ndagiye ati passport yahe passport imwe twarungika ntibandungikiye visa gace avyuka arampaye mahera ya taxi ndagenda ngiye ngeze kuri FedEx bampa envelope je ndibaza none iyi envelope none niki nyene ate none visa no kwimeze mu mutima wanje none kungana je nagira ngo ni nk'ikintu ciki box kinini yinya kuko nayo ndakirindira imyaka myinshi usanga n'agapapuro sanga n'akantu donc nije passport nyene bashiramo ikidodo gusa ndataha ariko uraba ukuntu navuye muri ville iyo visa nayishize mu kwaha iyo envelope nyene ndagenda mpura n'abantu batangura kumbwira amakuru ya mutonya wanje warumvise ukuntu vyagenze abarundi nabo ndabwira ntumvirize jewe nta mwanya mfise ni sawa Imana ishimwe arakomeye ego ameze neza sawa ndagiye ya envelope nagenda ndakebaguzwa ko atawambonye wabona menga ni ikintu yashaka kwiba mvaho nja muri bus sije nabonye ndashitse umutima gu canja handi naho nanja gusengera muri musigiti canjaho ndayugururiye bona ni passport mugambo ni kete hejuru ivuga ngo bienvenue au Canada nendagiye muri Canada yewe mvaho
ndagenda nasaze muri salon abakuzine ndabahamagara niya ndaje muri Canada ndagiye muri Canada mutanti naca vyuka ngwe ngo habaye iki ndagiye bien sûr baje bahamagara papa cararunga ikitike birihuta mu minsi nk'ibiri narifashe indege wow geze muri Canada narifise ijipo niyo nambaye ya jipo imwe muri za zindi n'ibirato nanaguze valise yari yarengeje ko makeyi kugura valise nayiguze mugabo ndababwira ko je ntambara ipantaro ko Igice yacu itabitwemerera nshike muri Canada d'abord nshikira kuri aeroport ya Toronto ndababwira nti rero je ndiko ndondera umuntu yitwa kunuko no docteur mu munyereke Toronto waruzi ko abantu bose bamuzi kumwe ngaho Bujumbura abantu usanga bazi naye oya umva navuga gute mutazi umu docteur gute mutamuzi en plus ni papa gute mutamuzi ibaze bazi umukenya d'abord ndamubaza muri ca congereza canje gipfuye arandaba mbona ndamukoroze mu mutwe ati uyu muntu uyu ntawuzi araba mugenzi wiwe est-ce que ça va dans ta tête ayo okay ndabwira okay muravuga basiga Iswahili ati kidogo noneho je nabona ngo ukwera birabura ngira ntabarundi wabona ati nabi wacu none nawe muzi umudokiteri yitwa gutya teka basi ndavaho abazungu bo numva nyene atawe bazi mugabo birabure bose numva bamuzi noneho bace bandunga kandi ahantu kuri reception kugira mpamagare donc nshobore kubahamagara ndabahamagaye nsanga ngo siho bari hari boîte vocale imwe yandi cikubwira ati laissez un message nibiki nanje ivyo ntavyo narinzi ndabiretse bakaguma bahamagara ngo BG Rimana muri ya ntuze yabo BG ninde umuntu witwa BG baguma bavuga kumbe indege ya mbere yarandenze niya kabiri randenga nagiye gufatigira gatatu bisigura ngo nahatswe kwarara mwijoro cyane niho final mu bwenge bwaje banyeretse umva nagize le tour ya Toronto yose iyo aeroport ni nini cyane ndatinda finalement ndafata iyo ndege barambwira ati guma ngaho nubona abantu binjiye muri rya ndege nawe uce winjira ndayifata ndagenda ngiraho nyene Montreal nabo nyene baba muri Quebec sanga bantegereye ariko barushe pe bakurindira amasaha menshi cyane kandi vraiment n'ukuri ndabibashimira n'uno munsi bagize neza Imana bahezagira amen casanga bazanye ipantaro yo mu petite sœur agira kabiri sanga bazanye n'ibibote binini cyane navyo nyene bitankwira vyiwe hari hakanye cyane ndavyambaye nyene ntashwa kuko je ubwenge bwanje bwambwira ko ashobora kuba hakanye nko mwijenda tuvuge ndavuga nti nawe muri ferme yanje hajya nta mapantaro nkeneye je vais assumer hari moins 40 no kubwira ko nasohotse gutya nugura umuryango ko narimvire ngo ufate taxi ndi muri Toronto ngo mfate taxi ngo ngende ntahe kuva Toronto uja Montreal n'amasaha 6 wari kuronka nayo iri oya kandi hajye rero ntibari hakwisaha bari ha par kilometre noneho rero wibaze ivyo bihumbi nari kuriha cyari kuba vyinshi cyane finalement ndashitse rero muri Canada muri famille ya papa baranyakiriye vraiment bambereye abavyeyi ntaco batakoze mugabo rero kwa kuntu buriya reka ndababwire mukaso ntabanyuko kandi wibuke yuko nuwo papa sinarinzi kandi nabo bandi bana tuvukana nabo ntibari banzi rero namvuga ngo yes c'est vrai ko habaye ama période du kutumvikana harabaye ama période où bambwiye bati rero wewe izo ntetere zawe ntizishoboka ntushaka kugira intetere gutyo ntibishoboka reka tukugirire produit tukorohereza imishatsi ko ntushaka kuja mu bantu umeze gutyo tumara amazi ivyo bintu vyanyu vyo mu kibenga muzana nibiki rero baca bankorera imishatsi barantoboza n'amatwi banyambika ipantaro
mba umuntu asirimutse sivyo ndasirimutse mugaheze iminsi barambwira ati rero uza urikorera imishatsi yawe genda ukore uronka amafaranga uza urayikora ntangura amajobu rero nanguye amajobu nkagenda akazi ka mbere natanguye karako muri McDonald's nkashika n'ahantu ni muri restaurant bagira ama fast food nkashika bakambwira ngo ja kuri kese naje kuri kese lotaye ukumenya ca cuma ahantu fyonda wibuke ko muri Stako twafyondesha za mashini zikoma induru dactylography warakubita waratapa ku mazone niho babikoresha ugatapa ikikavuza induru kandi ukumva ni ibintu vyiza cyane noneho nshitse ahantu hari electronisé ni ukuvuga ngo umukiriyaje umwakira dans 60 secondes 60 secondes ziheze umushefu wawe bari inyuma aca kubwira yuko ivyo kurya vyiwe biri gratuit niyo level bariko urengeje ku isegonda imwe uca ubimuha gratuitement noneho jewe rero lotaye kumenya ngo vyondahe c'est-à-dire kari wawuza kubiriha vyondahe ngira gutya babona ntibikunda ati basi rero genda woza ivyombo koza ivyombo navyo izo mashini je nari ndazizi ko naho nyene ushiraho ikimashini ugashiramwo amasahane hamwe amasafuriya handi biki nari ndabizi navyo biranga vyanse ati basi genda woze amatable okay koza amatable vyo nkabikora ati rero kandi uzuranyarutsa aha nyene nkiraha ndavunira akagwaye abantu biwacu twige kunyarutsa twige rapidité kuko hariya ntushobora gusurvive ntibikunda ntibishoboka ukaba ufise nk'amatable 30 utegerezwa urumva uko babakira ifoko table ibiri ready noneho nkaca noza amatable nkaca mpindura garbage nkaca noza donc nkakura nkongera nkanakoropa donc ncangira cleaning rero ivyo ndabikora ariko muri versha umuntu yinjiye akinjirana ivyo bibote ivyo bineje ukinjira donc aho yajeje gukoropa agaca hinjira noneho kandi sumwe gusa ni nka kigroupe cyane nka batanu ugaca usubira kandi ukaja gukoropa sha nashika muhira narusha kandi ako kazi rero nakora ama shift y'abandi badashaka kuko urumva nk'umuntu hamaze imyaka myinshi ntakora ni wayihitiramwo shift yiwe Jean harashaka kuza imisi ashaka uko agomba ko amaze igihe noneho rero nkasanga je ndiko nkora ama shift ahera 2:00 3:00 gutyo y'ijoro nanje nkaba nafise curfew canke ntuze amasaha amwe y'Ibujumbura niyo nasanze ari no muri Canada bisigura ngo nategetswe gushika naho ngo 6h 18h plutôt noneho ndavuye ku kazi ndarushe nahejeje akazi 2:00 canke 3:00 ndafashe bus ndatasha n'ahantu watambuka umwanya utari muto nkasanga nshitse muhira 4:00 iyo 4:00 rero ikaba ikibazo ti wa mukobwa uba wagiye uba uri mu biki ivya bintu wagira i Burundi nivyo utanguye no ngaha nanje hariya nta n'ahantu nari bisesengera mva niho ngishika gusenga singisenga nambaye amapantaro yo mishatsi umva iyo ma produit utanguye kuyashiramo fo kuguma ubikora utabikoze ucumenga uri nk'akanyoni kagize noneho ndiyumvira mvuga mana seje ibi bintu nzobigenza gute wibuke ko msi umuptitsi ari Burundi nagize gutya umunsi umwe nikanguye barampamagara terega tugufitiye inkuru umuptitsi wawe yavyaye yagizene yavyaye yavyaranye nande umuntu atuka bref avyaye bisigura ngo wewe grand sœur muri Canada mwiteho umwana wa 16 ans avyaye no kubwira ko nahuye n'ikibazo gikomeye niyumvira ko ndabigenza birananira ndarira biranka urumva gusenga hoho c'est vrai ndagerageza gusenga mugabo kubera ko ndahantu ntazi ko ndabigenza numva umenga yamana yayindi twahura mu kibenga yayindi yanzana twazana numva umenga yarahindutse
rero hagera igihe wumvise umenga imana yo mu kibenga sico kimwe yo muri Canada numvise umenga sico kimwe pe kandi n'abantu kuko hageze igihe n'abantu dutangura guhura n'abantu bake bake bakambwira ati rero ati no sico kimwe ariko nagira ndakubwira uri kuranyumviriza imana ni imwe haba mu kibenga haba muri Canada haba na hehe imana ni imwe mwijuru ni imwe naha kwisi ni imwe biza rero kumera nabi umva iyo stress y'uwo mwana avyaye ca ndavuga nti reka basi gerageza ukuntu nokora kandi kazi bube bubiri ca ntangura gukora akazi ka cleaning vyumvikana ko ishure je naciye numva yuko nubanza nkariheba ni sacrifice kugira ngo wewe a 16 ans ashobore ubuzima bwiwe bugirente bumere neza ubwo jenca nkagenda nkakora nkasivyo ndabangiye kugira ante gucleaninga amazu y'abantu y'abazungu nka cleaninga nkakora ndibuka yuko hari nanze ahantu muri hotel naho nyene nakora cleaning umunsi umwe ndagwa kubera uburuhi ndagwa umutima urahagarara biranka ko mpema kubera iki kura kusinari gushaka kubwira papa ngo rungika amafaranga ya mwene wacu sinari gushaka kubwira uwo mu mama nawe nyene ngo amfashe birumvikana kuko mwene wanyu ntaco bapfana urumva rero nkaca nkora ivyo muga rero hagaca haba ikibazo c'uko ntaha ntevye nkandika horaire y'ivyo nkora umunsi umwe rero uwo mudamu nyina w'abana tuvukana arambwira ati ngaha simwiye hoteli kandi ikindi arambwira ati ino a 18 ans umwana aba yaravuye mu nzu y'iwabo aba yaragiye mu bazungu hamwe 18 umwana basohotse mugabo umve ko je nashitse muri Canada mfise 20 ans deja nari narabaye ikirumbirane donc arabimbwira gutyo numva narabaye ikirumbirane pe kandi numva nkabona nyene ko byukuri ivyo yavuze okay si hose kuko uno musi nanje ndongowe n'umuzungu ndabibona si hose umwana afise 18 ans agenda umwana ari prêt muramusohora kandi mukamusohora mukabona naho agiye ntimushaka kubwira umwana ngo genda ni wimenye utabona ko ari autonome none mumurungitse mwibarabara rero rero acarambwira ati rero atuze urabe ati kubera ati mbega abandi bana ntibagutwenga ndavuga niyo nturatsi ko ari ivyo nturatsi ko ntwengeje nturatsi ko nteye isoni iryo joro naraye ntasinziriye ndavuga nti jewe rero hari abandi bana bari bwagutwenga nta bandi bantwenga jene naciye numva ivyambwiye nyene ko narengeje ahubwo ndibuka umunsi umwe nkiri muri iyo integration nyene igihe kimwe nigeze kuba mfise rendez-vous médical kuja kurabisha ko baragucekinga amaso ibintu nyene bakakuraba noneho ngishika muri Canada nari mfise rendez-vous n'umu docteur de famille hanyuma baca barambwira ngo ningende bambwira adresse ca ndafata urugendo ndagenda ngiye bisi bari bambwiye barangenekereje ati urafata 37 tugende gushikanaha ndabikora mugabo burya umuntu agishika abagishika nyene ubwo naragiye ariko nisanga kuri autoroute naciye ahatariho kuko n'amabarabara yinjirana mu cyo kimwe no ngahi Burundi urashaka gusanga wibaza ngo kuri barabara rimwe ugasanga wisanze muri yindi donc aho rero ico gihe ndibuka ko natambutse kuri autoroute ndagenda kuva kuri Saint Joseph abahazi muhajya muri Gatino kuri rue Saint Joseph ndatambuka ngera ahantu kuri Rideau Center muri Ottawa nukuvuga uva Gatino uja Ottawa utwara umuduga utwara gose unyaruka ni nka kintu ca 15 minutes mugano kubera ari autoroute ntuhagarara autoroute utwara muri 100 km/h ariko uri kuratambuka rero nagize amasaha n'amasaha tellement que ndiko ndahatambuka
hari nk'abantu wabona mu miduga abana bakandaba bagatwenga batujya muntu eske ça va dans la tête vyumvikana yuko nari nkeneye umfata ukuboko unyereka ati bigenda gutya. None hariya ntushobora kubaza atahandi ni hehe kuri autoroute nishobora guhagarara uhagaze imiduga iragucako ko nturi suppose ko haba noneho ahubwo nagize imana kuba atahamagaye polisi ngo izintora intwari kuko nta sirira nari mfise ngo mpamagare basi mbwire papa yuko nazimiye ico gihe vraiment nta kintu kimwe narinzi vy'ukuri. Noneho ndashika muhira ndahashitse sanga papa yashavuye arambwira ngo kubera iki wasivye rendez-vous ibiki n'ibiki vyari biri important banciye amande n'ibindi vyinshi. Arambwira papa amaguru yanje aravyimvye nagiye gutambuka kuri autoroute ndamusigurira ivyambayeko arambwira nyene nta kundi urumva rero cutuma ndiha amafaranga. Donc ivyo byose pour te dire yuko nta sinahasanze impuhwe z'umuvyeyi nivyo barakoze ivyo bashobora mugabo hari ikindi kintu caguma kinyereka yuko aho hantu nubwo ndahari nubwo umenga hategezwa kuba iwacu numva nyene ko ntegerezwa kubuja. Bref ndahavuye rero avuye muhira ngiye ntabasezeye birumvikana yuko naje sinarinzi yonja kuko usezera uziyugiye nico kibazo nyene nanje mfise wari ufise ahantu uvuga usezera kabasanyakira no kuko urumva nashitse mu gihe ca hiver shitse muri hiver nkaca nugaranwa kuko urumva iyo ari muri hiver hose harera kugira ngo ushobore kumenya aho uca naho kugenda no kugaruka biragoye. Noneho canguma mu nzu je bwanje nkumva ndatinya gusohoka kandi urumva ko natira n'amapantaro y'abandi nkatira amabote y'abandi sico kimwe urumva. Noneho nguma mu nzu igihe ca hiver presque cyose nari mu nzu no kuvuga ngo après hiver neho natanguye kuja kurondera ku kazi nababwiye kambere ko muri McDonald's nako nyene sinahagumye kubace banyirukana bavuga ko ndi lente ntazi icongereza baranyirukanye ngiye gucleaninga naho bimeze nabi. Finalement rero nca nisanga rero niko nisanze ndi homeless ntagira ahomba. Ndavyibuka yuko uwo munsi natashe mvuye muhira ngiye aho nyene muri rido sinarinzi yo ngiye muga ndavuga nti ifo yuko mba ahantu nshobora gusinzira ntari kujya musonga batambwira ngo hasi hoteli ibiki n'ibiki. Ndagenda rero nshikira ku mudamu twigeze kuba dutambana muri club y'ikirundi hariya nyene uwo mudamu yarambwiye ati ngira ndagufasha muga ntuze wigere n'umusi wa rimwe umvuga izina abavyeyi wawe ndabazi iwanyu ndahazi s'il te plaît ntuze wigere uvuga na rimwe ko nigeze ndagufasha kandi ndiko ndamubwira uwo mudamu nyene nukuri ndagushimira kandi ubutame bwawe si ubw'ubusa mu mwami Yesu kuko mu nyuma naramusengeye agira agakiza Imana imuha umwana amaze igihe kinini cyane mu bintu nibukije Imana harimwo yuko wangiriye neza ndazi kuri kurandaba ndazi kunkurikirana nubwo utabimbwira kandi ndazi kunkunda rero nagira ndakubwire ngo nawe Imana iragukunda kandi Imana ibandanye kwitaho kandi zigushikane aho utopfuye wibaza kuzohagera. Rero ncandagira aranyere ko ndabigenza arambwira ko babikira ahantu nja na histoire nza kuvuga ko yarambariye ati ntuvuga papa wawe kuvuye wiwe ko yakuzanye hakaba hadaheze n'imyaka ingahe kuko normalement basinye imyaka 3 kugira nyine uwo muntu wazanye uzomwiteho umwetegere umwereka haje. Donc iyo myaka 3 idashitse baraguhana. Umudamu yarambwira ati kugira ngo papa wawe ntagire ikibazo kubera wewe ati gerageza urabe histoire uvuga y'uwundi muntu ko yagufashe ku nguvu ca ivyo vyose muga ntumu shire mu kibazo. Ca ndagenda rero ca mvuga iyo histoire nari nayanditse ndagerageza kuyibuka ariko ndahageze nkibuka agahinda kukuri ko ntafise mama
nkaca nurika nkarira nkibuka agahinda nkibuka yuko bimwe byose wari waribagiye byose bica biraza nkaca ndira ababikira bikabacanga ati none ati uwo mugabo yakugiriye nabi ninde nteka n'ikigabo nkaca ndakivuga izina nyene hari igihe nahindura izina nkavugira itari ryo kugira ngo ntibahave bashira muri dosiye papa byarangiye rero bamfashije muga rero ico nabonye mu babikira bafise systeme nk'ino urana ukuntu batuvyura nka 6h du matin bakatuvyura rero inkengere yarasona 6h du matin ufise iyo utahafise waravyuka ukagenda urumva rero je rero ndavuga nta kundi ni ubuzima nyereka ndabimenyere 6h du matin bakatuvyura tukanwa icayi out tukirirwa turangariyo muri rido muri centre ville urumva akazi nasa n'uwagahevye kurumva nari navuye muri ville imwe nja mu yindi ndiko ndarondera kandi nta ukampa ko nta congereza nzi bref birancanga umunsi umwe mu oncle wanje arampamagara arambwira ati none Gavesi wewe wagiye gusarira muri Canada ati Vestine nzi umwana twaryamanye ku gitanda umwana naganirije waravuye mu Burundi ucuja gusara ko numvise wasaze atahubwo bambwiye wo ko wanarongo ahubwo ataba bahungu wowe mwirirwana n'abahehe wabamenye gutakakanya ubamenye gutakakanya ndamubwira nti tonto kwizina ry'Imana nkorera nukuri nta muhungu numwe turi kumwe nkarabaho ndyamye nkaraba abo bakobwa bandi turyamanye kurumva harimwe abakobwa harimwe abagore mbega twaryamanye nyene mu kantu k'agashambure tugasanga muri nka 3 canke 4 sometimes donc ugaca usanga n'ubuzima bukomeye nkiyumvira ko muhira nahavuye mfise igitanda nkiyumvira ko muhira hari etage hari ibintu vyose by'ukuri niyumvira eske no banasaze gute kugira mve muhira atakihankuye atakintu cabaye kuko nagerageje kugira ama resume ugiye mu madetail y'ibintu vyinshi wosanga tumaze ngana umusi wose rero ndambwira nti tonto nukuri nta mugabo numwe turi kumwe ntawe nta nuwigeze nta nuhari par contre acarambwira ati Vesti none ugira umbwire yuko rero papa wawe nawe akubeshera ntoya tonto nukuri none ni papa yabikubwiye numva nyine ikiniga kiraje mu muhogo arambwira ati guma kuri ligne ntuvuge ndamuhamagara wumve ntuvuge ugume en ligne aramuhamagara ati bite ni sawa acara aramubaza ati none nta makuru ya Vestine ibintu numvise iryo joro numvise biva mu kanwa ka papa mvyara navuze ni mana eske vyukuri kuko nagize iyindi version yundi muntu ntarinzi ndakupa ariko arambwira ati ntiwavyumvise none ntiwavyiyumviye wonyene ubwawe ndambwira nti tonto nta kintu mfise mvuga ariko nagira ndakubwire ko kuri abantu mu muntu ni kuri umuntu murashaka kuba mwicaranye gutyo nkakubwira ibiri ngaha ariko ibiri hariya bizi Imana nawe n'uwo muntu nyene rero nararize ngira agahinda kenshi cyane tavuga nti Imana we uku niko kunkoresha bimwe bavuga ngo uzoza kunkoresha muri Canada nibi ndi mwibarabara abari kuntunga bari kumfasha bari kunshigikira nabo bari kubavuga ibi kuko vyari kuba vyumvikana iyo petitire yabara abandi bantu bo ku ruhande babivuga atarabo mu nzu yanje atari amaraso yanje bref candaceceka ndagumaho muga kandi undi mugenzi wa papa nawe arampamagara muri iyo misi nyene arambwira ati Vesti ati nagira ndakubwira ikintu papa we yakuntumyeko uzogende muhure akeneye ko muganira muri pause ndavuga nta kibazo uzobikora nzobikora acambwira ati mugabo hagati yanje nawe ndakubwira ikintu ivyo ukora vyose uko bigenza kose ntuzusubire muhira hariya uwo ni mu meilleur ami wa papa meilleur ami wa famille
pour te dire yuko naragiye turahura turaganira arambaza ati vy'ukuri ni giki cagutumye uva muhira ndamusubiramwe ya histoire namwe mwumvise arambaza ngo vy'ukuri ivyo bintu uvuze wo bisubiramwo ndamubwira nti kubera iki ntobisubiramwo ndavuga nti vy'ukuri papa nta mugabo mfise nta muntu n'umwe mfise ntabwo narongowe sinaje kwiga ingeso mbino papa arambwira ati rero uzuze muhira ubisubire nk'uko nyene ubivuze ubivuge n'uwo tubana nawe avyumve ngenda muhira arambwira ati uzoza ntego dimanche uzoba uhari cane ngo baratangara barambonye ngo baratangara ngo ntibarazi ko noza ca ndashika ndicara barambaza none ivyo bintu ni giki cagutumye uva ngaha ndabwira nti jewe icantumye niki ndabisubiramwo kwa kundi nyene ndabisubiyemwo umudamu arambwira ati ivyo ukora vyose ntugaruka muri runo rugo ntugaruka ntuzi ivyo uvuga vyose ntugaruka ndavuga n'ubundi sinari ngarutse nari nubasha umuvyeyi ko yansavye kuza naje none nta kundi ndababwira ivyo nategerezwa kuvuga ngira umunsi mwiza ndahaguruka ndataha hari mw'ijoro natashe ndarira nagiye ndarira ndavuga mana we si ubu buzima ni ubuzima nje kubaho n'ubuzima bumeze gute urumva aho ni nyuma y'umwaka umwe gusa nshitse muri Canada ababikira nabo uhashitse nyene umva badusohora 6h tukaba duse n'amasaha tutarenze 2:00 baca bugara warinda kwisigura ukandika makete ibintu vyinshi vyumvikana ko natashe ntevye ndababwira ababikira ndababwira nti vyangoye ati none tugufashe gute nkaceceka kandi muga nkarira cane bambaza ati none tugufashe gute nkaduka nkarira hagera igihe rero baja muri vacances bagiye muri vacances baca baoblige kuntransfera ahandi mu yindi shelter iyo yindi shelter nayigiyemwo nsanga abantu bafise amatatuage abantu bafise ibintu jewe ntari bwigere mbona na rimwe ugasanga n'umugabo muga afise umugore muga afise more nk'iyabagabo ugasanga n'umukobwa nkawe muko ugasanga afise tatuage kuva kumanuka umubiri wose n'ubwa mbere nari mbonye amatatuage face to face nayabona muri televiziyo yo uvuga nti man ibintu bimbaye ko nibiki aho hantu nyene mbona ahantu hari ferme ukuntu hari kwa honyene barambwira ati ngaha rero nta mugabo ahinjira nta mugabo n'umwe yigera ahinjira ati kandi umuntu abonye aha tuca tumusinyisha yuko atazigera havuga ahabwire n'umuntu n'umwe mva birakomeye na hantu nyene ho mu bwihisho nyene n'abantu baba barakubiswe canke barondegwa canke iki na hantu dog haba femme battue hewe ndavuga bagutwe mu femme battue kuko niho honyene hari kibanza abo babikira bafata abakobwa bari jeune batagira aho baba bakabafasha peut-être bakagwaho huba niki n'ivyo kurya niki mugabo bagiye muri vacances baca bandungika mu bafemme battue abafemme battue rero yewe gaye warateka ivyo kurya ubishize muri frigo utavyanditse kwizina wasanga babiriye hari igihe wavyandika kwizina bakabirya pareil noneho ndavuga nti jewe rero kugira ndikuremwo ubwenge ngira nkore cyane nkora amasaha menshi ntangura gukora nkaba mu security nkaja kugira security mu bizu vy'ibi building nkakora kuva 2:00 gushika 10:00 gitondo ndabibamwo aho rero niho naza guhurira umugabo se w'abana twavanye ntituri kumwe no munsi mugabo n'umugabo nyene twahuriye muri ivyo bibazo uwo mugabo rero nibaza ko nzobabwira uko twabanye n'icatumye tuvana mbese ndababwire imvo n'imvano y'ivyo vyose mugabo mvuye umugabo tumaze guhura numvise umenga ni inyishu y'ivyo bibazo ko nari ngiye kugira adresse yaramfashije kugira adresse ko nawe yaba ahantu nawe ngo yariha amafaranga menshi ya hydro bimwe natangura ndababwira ukuntu hariya umuhungu n'umukobwa bashobora kwihuza
kugira bafashanye amafacture. Mm. Urumva rero nanje muri ubwo buryo nivyo wana wakoze. nahuye n'undi mutipe twigeze kwigana kera. Twiganye kuri 5 zito aha mu Burundi. Kubakurikiranye Intahe yanje muribuka ko niza ahantu nahahuriye n'umuhanuzi arampanurira ko nzobana na papa. Yego. Ahajya rero niho twahuriye n'uwo mugabo kandi yagendana ubumuga. Mugabo ivy'ubumuga je ntaco vyari bimbwiye. Wavuga ati je nifise ikibazo c'amafacture. Navuga ntifise ikibazo oya cukuronka homba. Kuba mu homeless n'ukuri birababaza. Birababaza nagira ndakubwire ngo kubaho utagira ahantu barizwa. Kuko naho nyene baratubwira ati mwafise ukwezi kumwe canke abiri canke atatu bivanye na situation. Kandi je urumva nta kintu kizima nari mfise nja kuba yagira. Nk'uwo mugabo nababwira nta wabaho. Nari namwemvanse kubera ko ntasha protege papa. Urumva rero ata preuve ufise warashobora kwamara na 6 mois. Rero kugira ngo nikuremwe ubwenge navuze ntingira ndondera umuntu basi azuza aranyokupa mvuye ku kazi basi amenya ati nsange basi yanatetse canke ndazi nanje ndamufashe dufashanye kwa. Urumva ni muri ubwo rwego rero twaciye dukundana dutangura kugendana. Mugabo vyumve ko twatanguye kugendana naravuye hamwe muhira. Yego. Twari tuzinanye n'ivyo twari twaraniganye ariko ibintu vya serious vyatanguye ico gihe nyene c'ubwo bu homeless. Nibatswe Intahe yanje rero noigeza ngaha kugira ngo peut-être mu kindi gice nzoheraho nyene ce mbandanya. Intahe yawe ashakfuye ihejeje menga tukeneye kuvuye kuri kira. Intahe idasanzwe antuka waciye mu bikomeye mugani kugira ubu ukomeye mane guhezagire cyane mu Whsp. Murakoze. Nibaza ko vuba cyane ntuzudutevye nkuko onye kama message abayatubanye menshi muzoza mukatubandaniriza ingene mwahavuye mu bana n'ingene no musi uruwo kuko nibaza ko utari bwakizwe. Aho nyoya ico gesi nari bwakizwe nagiye gukizwa mu nyuma. Bagiye gukizwa mu nyuma. Imana guhezagire cyane. Amen. Inshuti bagenzi miko muradukurikira katubashimire ko ngene mudahengeshanya kutuba hagufi mu bandanye rero mugira like kuma video mubona Intahe yabiza Vestine canke uzindi mugire share ku bacuti n'abagenzi kugira ngo nabo bafashwe mutibagere bashasha kuza muragira sabone kugira ngo inkuru ije ibashikire n'ingoga kugira ama commentaire atandukanye muraduha inbox mu telefone yacu ya WhatsApp ariko reka ndabibutse ko biryoshe kuyabona kuri YouTube nyene kugira ngo twumve ico muba mugona ico muba mwifuza kuri YouTube. Mubandanye rero mubikora mubandanye mudukunda natwe turabakunda mwarahezagira.